Ibarabara ryitiriwe Avenue de la République rigabura Nyakabiga ya kabiri na Nyakabiga ya gatatu rirangwamwo ibinogo vyinshi, ivyo navyo bikaba bitorohereza ingendeshwa zica muri iryo barabara. Ahagwiriye ivyo binogo ni hagati y'ibarabara rya gatanu n'irya gatandatu, co kimwe na hagati y'amabarabara ya gatandatu n'iry'indwi. Kandundura ni hagati y'amabarabara y'umunani n'icenda imbere ya station Mogas iri mu Nyakabiga ya kabiri ku mutwe w'ibarabara ry'icenda. Eka n'ibinogo biri hagati y'ibarabara ry'icumi n'irya cumi na kabiri si yororo. Tubajije Ndihokubwayo Gervais aramutswa zone Nyakabiga igituma ibikorwa vyari vyatanguye vyo kuzibira ivyo binogo vyahagaze, yishuye ko umushikiranganji mu vyo ajejwe harimwo amabarabara ariwe yabihagaritse kuko ngo bitariko bikorwa neza. Uwo arongoye zone Nyakabiga akavuga ko barindiriye ko ababijejwe basubira gutangura kuzibira ivyo binogo birangwa mw'ibarabara Avenue de la République rigabura Nyakabiga ya kabiri na Nyakabiga ya gatatu.